kandi ntakishuzo wakati ntanaki yo ndakwemera cyane sino bikata byo kunyagiriza iby'amada bikure ikintu cisha umuziki n'amalabel ikintu tamarebo ibintu batazi bapfa gukreate ibintu batazi n'ivyo ari byo dema narandikiye Bantu Bwoy ndabandikira ndabasaba umuririmbyi wabo bakiriko umanager wabo acanye umva ndabandikira mu rufasoni so umanager agashanyishura nagasuzuguro none nta musi nabatumye ndaba umusi president Girishi nama hari sinabatumiye bose barabona yuko none ivyo twafundikanije hajya byose batondire habaye mimi unachukua watu ndio nibaoneshe Valere muko nayo president abapokea anabashika hata hivi mnapokea mafoto ugatahira ifoto gusa kesho ntani projushiye na kintu sana sikia tutafanya nije nabatumiye bose bajya bose tous les artistes ndabwira ati njo mujwe Valere yenu ingo mutahure ngibaze ngo leta yarabataye ingo mwumva agaciro baba Yes, inshuti bagenzi bakunzi ba Mirror TV 257 karibu kandi ndagukunda kurusha uko vyibaza inshuti mugenzi wahigeshanya kudukurikirana turi Mirror TV 257 turi Cirore kugira ngo nawe ushobore kubera ikirore abandi agenda kubera ikirore kugira nawe ushobore kubera ikirore abandi inshuti mugenzi rero ndagukunda cyane ariko kuba utaragira subscribe nibaza yuko akona gakosa mugaga toyi gaharigwa kwera rero twikundaniye ndakwingiza nimba utaragira subscribe ugire subscribe kuri channel yacu ya Mirror TV 257 Jewe ndi Jadogo Trip ngira ngo urabizi inshuti mugenzi turazinanye yap una munsi rero tinibiki nabazaniye ibiki inshuti bagenzi nabazaniye umuntu uwo muntu numuntu naze yuko nta muntu atamuzi nimba umuntu ushobora kuba ukurikirana ibera mu gihugu uri mu vrai patriote ushobora kuba umuyobewe n'umutipe bavuga mu mpano nyinshi cyane abazungu rengo niho badutwengera abantu babanwangu usanga turi multi talent ugasanga umuntu akora ibintu afise impano ngira ibintu nk'ijana akora ngo usanga ngo tudatera imbere mbega nivyo araza kubitubwira ni mukanyu cyumubona gumana na Mirror TV 257 genzi Simbiz yap salama boss assalamu alaikum umeze fresh sana yap nibaza yuko mwamaze kumubona inshuti bagenzi ni Idris Simbiz anyway Buddha Jewe nini Buddha man? Buddha umuntu yaronse ikanguro. Umuntu yaronse ikanguro. Mbo umuntu adashobora gutahura ikanguro. Rega turarundi bw'ikirundi cyacu kirago ikanguro ni iki? Amba barimo gukanguka. We warakangutse nyene. Wewe uramaze ntushobora kumpabura. Buddha. Mu Burundi turaronka idini ryemera Buddha ngira ababuddhism. N'ababuddhiste. Ntaho bihuriye wewe urumva je ntushobora kumpabura ntihikunda. Kabisa. Simbiz Idris no turi ku macuti bagenzi mwamaze kubibona Idris n'umuntu avugwa yuko afite talent nyinshi cyane abantu bamuzi mu bintu byinshi muri production mu kuririmba mu gutangaza makuru no vuga ngo umenyesha makuru ni ibintu byinshi cyane Idris kubera iki uri multi talent biyobera abantu cyane umuntu yakangutse abona byinshi Rumu maze kuba Buddha nyene umva warakangutse naona bingi kandi benshi baravuga yuko iyo uri umuntu yiruka mu bintu byinshi cyane ngo iterambere ngo ribe kibazo nawe ni kubibona canke weho hari ico usumbije abandi bibi kibazo iyo uri muri uyu uri mu bintu byinshi cyane ukora ibintu byinshi cyane ukabipoperanya uko iwawe d'abord ivyo bintu byinshi kuba byuma ndabikora neza iyo ndabikodesha ndabikora nabi nibaze ko nta uravuga yuko ubikora nabi ariko turaza kugenda bukebuke hari impamvu nenda kuba imana nta uravuga bisa ko ndabikora neza rero kugira ushobore kugera kure nuko haba hari abantu batahura icuburi urabona entreprise usanga iri ibintu byinshi urabyumva rero usanga rero je ndihingurira ugasanga maybe abuze maybe mitahe kugira ivyo bintu byose murashoboye kuvyexploiter nyene bigere mbari dateri nkuru bageze muje barazi ubwenge bwinshi sinzi ko tuza guhava tumutsinda ariko Simbiz urabizi yuko jewe nama muri mode mu byo ukora tukuzi yuko uranaririmba kandi urakora hip hop twagiye man hari kera aho yadakwingiza basingerageze no inshuti bageze tuje muri hip hop mode akanya gatoyi Mirror TV 257 niho uzosanga impano nyinshi z'abahope b'abarundi bagiye batandukanye Simbiz avuze ati jewe nukurekane yuko jewe ndi strong hose kabisa
umucanwa agenda watsa kuko mbazi konza kuwota yes Idris je umurongo ndaca umufu utambutse nkahinduka gacha okay nyitumukacha sindera ndica ntawegera honca nyitumwana windowa Yesu umwana atadoa Yesu umwana ashatsahara okay je ningana nibentera ntadiri je nkorana ningekera uwicetse ndakomora ndapfuvya nkapfubura nyito kabisa ndaguri oya niaje ko twohara kubera wewe man unaweza kabisa I'm Idris every day Idris every way hardcore hustler man me a payday auciye hozo sanga bavuga jewe singira beef ntawe nankwa nkifuje sinkoresha nguvu canke ngwane nteri ngumuno nteri pafu kundumuno still Idris gicha kacha sinyiganja ngwanire kiwanja nje ndontera mu kiwanja mpuze ndose impagana noma ndumuha man dagwid imistari yiwe ingana n'aba reka mpore turaza ko Idris simbi ufite talent nyinshi kandi ibintu ukora ibikorwa by'iwawe production tuyisangamo abantu usanga bakunda ngo abakobwa cyane kuririmba dusanga baririmbye abantu bakunda abakobwa cyane wewe umujene navugwa yuko ushobora kuba ngo ufise abana benshi ku bagore benshi man ivyo byumvise aha canke hari uri kurahita kwera urazwi vraiment uvyakira gute abana benshi ni gwera kuri bangana jewe ivyanguye mu matwi numvise ngo urafise abana bashika ku ndwi kandi ngo kubagora indwi nyene gute yego ndashobora kuba mfise abana indwi kuko urabona twebwe abantu b'abepiskopi usengera hewe ubwa mbere Buddha usengera je ndafite idini sengeramo kandi nemera yitwa Église de la Paix de Jésus Christ dans le monde jewe rero ndo mukatolika sivyo mukatolika umwungere mukuru bamwita gute musenye oya yawe Roma papa patiri bamwita gute mwepiskopi pere mon pere rero bisigura igisogwa abepiskopi naho uri umwana wanje rero bisigura yuko muri abo banindwi na jewe ndimo bashobora kuba barenga indwi urumva umaze kuba mwepiskopi Idris si ivyo mvuga baravuga yuko wewe uba wateye inda abakobwa benshi ufise abana benshi wavyaye apana ivyo kuvuga ngo ba papa ngo ba pere ngo none abana none umaze kuvuga tujya mwana ni gwanje bananje harabo umaze kuvyara muri production harabo umaze kuvyara mu itangazamakuru harabo umaze kuvyara mu muziki uravyumva rero bose bagumara aba nindana umva izo n'ingani sinda gusi ni wemere izo n'imbuto uri kurakwepa Idris uri kurakwepa ibibazo warateye inda abakobwa baravyaye abana biwawe bamaraso apana abana bo mu myuga ngo muri production ngo muri journalisme umba ndabihakane ko abana mfise abo yes abamaraso nabo bavyaye mu mwuga nkuko naje nshobora kuba mfise abona vyaye benshi mu mwuga mugabo sabana biwanje bamaraso abantu banyagiriza yuko ari abana bamaraso navyaye ku bakobwa benshi nari navyitiranije n'ikibazo cyawe kuko bambwiye yuko ari abana vyaye ku bagore benshi rero abo bana bose nagenda vyara mu bintu bitandukanye afise ba nyina sawa uravyumva ivyo byo myuga tuvyihoze yego niko bose ndabita abana banje uravyumva kuko ati nindi yakuvyaye ni naka none uwo mwana navyaye mu mwuga naka bivana naho uri none nko egashobora gute langaje ziratandukanye bashobora kugera ati ufise abana bangahe sawa ivyo twabitahuye wavyaye benshi muri production muri journalisme mu biki ariko abana bamaraso wavyaye ni bangahe Idris wemera bangahe umviriza ndakubaze gato umuntu mama ni sawa urafise abana ndakubaze urafise n'umushinga naye Idris abana wemera turabaru tureke gukikiririza none abana nakubwiye abana sawa abo vyaye mu mwuga mu myuga ukora abo turabazi ntaco canke arabo tutazi ariko abo wibarutse ni bangahe cyo kabaye ati uri umuvyeyi uri umuvyeyi w'abana bangahe bamaraso abo wibarutse genda vya abana bangahe wemera benshi baravuga Idris simbiza afise abana benshi numutipe kabisa bo jemaze ko mbayiko ufise abana indwi ntandwe wemera bangahe twarahezagiwe twaronka abahungu n'abakobwa nkuko patiri yahora bisaba sawa Idris ukora imyuga myinshi kandi imyuga iryoshye imenyerewe cyane ifasha benshi intambamye woba warahuye nazo cyane muri production yoba yarakubabaje wakuye nka deception utazopfa wibagiye ni ya deception
tukuzi nk'umuntu yakoze amaclip menshi muri production visuelle ya video. Sinovuga yuko muri production sinovuga ngo hari deception kuko icyatumye production ndacyayirimo ko nibiganiro nkora ngenda vyemontera ndakora muri video sindayivamo mugo nta maclip menshi cyane tubona amaclip nikora amagospel kuko menshi niyo batanga inoti kwiye rero deception nagize nuko abaririmbyi barakenye yego usanga rero urafise ubumenyi ushobora gukora ibintu bininiya mugabo ubwo buryo abaririmbyi ntabwo bafise chavuga ati okay reka rumfate microphone ndabe basingerageze kurondera agaciro biciye kuri micro ukarondera abaririmbyi cyangwa ubwiwawe abaririmbyi apana jewe kurumva je nkora production none nk'ubu urashaka kuzana nka project ambwa ati project igirinde neza isaba miliyoni 5 par exemple none izo mesa ndayisavye muririmbyi ntayo winjiza numva yuko mba ndiko ndakonka umva ngomba kukonka utarisha je ndaproduisa ikintu kiba kiri bien fini ugambe nakora na rema mugabo kubera ibiganiro nakora ico gihe nawe ndi kumba premium n'ibintu bivyanwa amahera menshi atayo winjiza atayo niko urumva je nakubwiye yuko nagiye muri programme kugira mfashe abaririmbyi bagere kure nacyo ntangura system yo kuvumbura nabitangiye muri 2000 jisho kuvumbura ubu mugabo yo gutubatira ama surprise nkabaza kandi je narabatira ama surprise turabizi cyane impamvu nyamukuru atera ama surprise ari kubera kugira abantu nawe gatuna abantu ko banse guhinduka bonyene reka nkire ikintu kibahindura ku buryo kibubaka narabatira surprise ndagusanze ahantu ari bizarre nkakubara ati kubera ko ubayeho buno buzima habuziki uravyumva cyadi ico kibuze nico umuntu yaca akorerako uravyumva umuntu akagikorerako rero ndabisanga kuri televiziyo abantu bakabifata ukundi byasa kuri televiziyo ngamije barayikunda na director yarayikunda n'umugabo yarayikunda rero agacha abaririmbyi bamwe bamera nk'abagomba kunyiyamiriza mimi niko ndasohora ku bwabo cyo naciye nkora cyenda bihagarika tukiri ngaho nyene je kubwiwanje nka Jado imivumburo mu bihugu biteye imbere ni ikintu cyiza cyane kuko kirafasha mu guhagacira abaririmbyi cyangwa abastar bafite amahera kugira ngo bamenye ingene bifata donc naho bagusurprena bagusange mu bintu bidateye isoni je kubwanje niko no bifata ariko we nawe nk'akajambo kamwe ku bantu batinya imivumburo banayanse cyane bakayigwanya ndibaza pour mu mivumburo ntikenewe ubu hakenewe ikihoshigwa imbere iki dernièrement hari umuntu nandikiye message ni ikintu cisha umuziki n'amalabel ikintu t'amalebo ibintu batazi bapfa gukrea ibintu batazi n'ivyo ari byo dernièrement nandikiye Bantu Bwoy ndabandikira ndabasaba umuririmbyi wabo bakiri umanager wabo acanye ndabandikira mu rufasoni banyakubaho nkeneye umuririmbyi tuyage kuri corona kuko hari imijya minsi bari bamaze gusohora urara ko bafisa abafine bafisa ko ari ama concert peut-être yo tuyaga bari kugira insiguro batanze nk'ubijya bintu bariko ndabona ama feedback ku ma réseaux sociaux bariko ravuga n'ibindi mugabe iyo cyo tuyaga twari kuyaga kuri projet bafise nivyo nari nababwiye nino corona ko turu bariko baragira hamwe na covid urako n'ibintu bibiri bifatanye mu organize ikintu gihuza abantu kugira tuyage ama mesure baba bafashe bumve n'abartiste yuko bafise ijambo nk'information hari urayibona aho ijya concert bivanze nino pandemie hari urayibona nivyo nashaka tuyage ngo nitotatanga ama interview est-ce qu'on va bakunda igihugu bariko barorganiza ibintu bihuza abantu benshi hari amategeko atubuza guhura n'abantu benshi nabo twegeranye kuravyumva sasa nkene tuyage kukingene batunganije ingene bimeze kumsa abantu bareme wari gusanga na concert yabo hari abantu batayigiye ngo kubera gutinya pandemie uravyumva so umanager agasha nyishura na gasuzuguro umva jewe j'ai motivé ma lettre wewe mukonyeshura ina pas motivé agacha mbwira ati nituriko turatanga ama interview point none mu akosa gasuzuguro nk'abantu dushobora kuba twanaliza cyane dukorana n'aba star cyangwa aba artist ubona iterambere woriha nko muri kazoza kajyari mu gihe kimeze nk'abantu tworabiye kwa karorera akabari bo ikintu kimwe gihari abanyene umva abaririmbyi bari hejuru uravyumva nibo pour le mabara afise ijambo ushobora guhindura ibintu
wowe urumva ntaguha example none Bantu Bwoy ntimwe Farias ntimwe Double J ntimwe ko nshogera navuga na kiri kuna shaka kutuyaga ico tuyaga n'abandi namusavye package yose y'abaririmbyi ba Bantu Bwoy dukorana nandikiye manager wa Bantu Bwoy none mu bisanzwe ikintu pour le moment gihari ni ivyiyumviro by'abantu bafite experience nico cyatumye mpeba production uravyumva nza gutora micro kuko ivyo vyiyumviro nyene ndavyegeranye nanye ndafise ahandi hantu nshobora guca ndabigeza kuko hariyo izindi nzego zirarutana hari abakunda umwuga mugabo badafite experience bashaka kuyirahura uransa amahigwe nka jewe ntaho ntagera uravyumva je none nta musi nabatumye musi president agirisha inama hari sinabatumiye bose barabona yuko none ivyo twafundikanije hajya byose vatondire habaye mimi unachukua watu ndio nibaoneshe Valere mko nayo president anapokea anabashika hata hivi mnapokea mafoto ugatahiri foto gusa kesho ntani projushie na kintu sana sikia tutafanya Idris Mbizi ndi umuco neza igihe president hamagara aba star aba artiste hajya muri Scapers yaciye kuri wowe kugira uhamagara aba artiste bose bakassemble kugira ni je nabatumiye bose bajya bose tous les artistes ndabwira ati njo mujwe Valere yenu ingo mutahuri ngibaza ngo leta yarabataye ingo mwumva agaciro baba bari banteguriye intebe 50 z'abartiste gusa bicara imbere haje nyene umva president nibe yashira kwijisho kabisa chuti bagenzi wa Mirror TV 257 nimba utarubizi wabonye amafoto menshi umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kumwe n'aba artiste benshi aba artiste benshi abasani twemera nimba utarubizi rero baciye kuri Idris Mbizi niwe baciye ko kugira aje amafoto bayakesha wewe ikiyago bagira nibazo ishuri nkeneye je c'était pas amafoto ingo mutahura agashira igihugu kibaha kabisa babone yuko muri abantu bicubahira kandi namwe mukiye kukiha hama rero wowe unahenda ugacutahira ifoto kabisa uravyumva mu nyuma bukiye ugaje ku radio kidogera kandi leta ngo leta ngo nakidufasha kweli none ushumengo ibintu byose mu gihugu yaba yavuze biripita hapa bisigura yuko ikibazo nyamukuru kikiri kuri aba artiste batite we numva ko ari unandike tuyaga ibya pandemic kabisa inshuti bagenzi reka mbandanye namushimira cyane je gushika le 31 décembre kwanza niko ndagabanya kare niko ndagenda ndabivamo kweli no sinifanya si byiza kuba décourager hari gihe amageneration agenda arahinduka hari gihe harabazoza bavyumva mwebwe mucamo bandanya baranda ko batangiye kuvumbura twebwe wavyaye muendelee kisha siye tufanye bingine nibaza yuko atari yo solution anshuti bagenzi bakunzi ba Mirror TV 257 ndi kumwe na Idris Mbizi n'umutama twubango yatuvyaye cyane abantu benshi mu mwuga n'umuntu avuga mu bintu byinshi kandi ibintu vy'agaciro production umuziki journalisme eka no ku bakobwa benshi abakobwa muri katamaniki nuvuze yuko ari ibintu no kuvyara no ushaka kuvyara abantu gusaba ko nguravyara n'abana umuntu ukora ko avuga ati wewe so wawe yari umugabo kweli Idris Mbizi turi Mirror TV 257 ikirore tukubera ikirore kugira nawe ubera ikirore abandi yep twebwe rero turashaka ikirore kiwawe Idris Mbizi ikirore kiri imbere yiwe ni cyane ikirore ikintu vision abona imbere yiwe isura ubona ikirore wirabamwe ikirore pour le moment kiri flou uramaze ko ni ikirore uramaze guca yibugarama ku mugoroba yego hari flou uravyumva nta kirore na kimwe wirabamwe ukavuga uti mu mwaka uvuga mikivyangu kivyangu aba artiste nagiye kwiremeka uravyumva kwiremeka ngoma ndabitu hama nanje ngaruke kandi nze kubakama batarisha kabisa ikiri cyo kirore kiri imbere yiwe Amanda arakubwira ati ikirore ciwanje ndabona yuko mfise ivyo nkora byinshi cyane mu mwaka umwe jewe ndizeye ko nzaba mfise etage nziza none iyo etage nekora gute nakoze erega maze 3 ans ariko ndakora ugiye gukamisha aba artiste kubakamisha tous les artistes ego kubakamisha kabisa Idris Mbizi ndagushimire cyane man wafashe umwanya ukwiye kandi twayaze byiza twayaze ibintu bizima kweli twayaze fresh sana ndagushimire sana rero merci nawe ndagushimire bro kweli kandi ntakiri icuzo wakati ntanaki yo ndakwemera cyane sino bikata byo kunyagiriza iby'amada bikure